kacu gahugu keza sagwa amahoro bawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abasi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga tuvuye mu rugendo rw'akazi twatanguye mu gihugu ca Kenya i Nairobi aho twari tugiye guhura n'izindi ndongozi zisanzwe zirongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka muri uno muryango duhurikiyemwo wa Afrika y'ubuseruko. Aho rero harimo ibikorwa nka bitatu novuga bikuru ca mbere kwari kubisikanya hagati warasanzwe arongoye akanama k'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka. Uyu nawe akaba yari umunyaniteka asanzwe arongoye inama nshingamateka y'igihugu ca Tanzania, Dr. Tulia Ackson niwe yari asanzwe yaturongoye, aho yabishikanije na mugenzi we arongoye inama nshingamateka y'igihugu ca Kenya, nyeniteka Dr. Moses Wetangula. Ico cari igikorwa ca mbere, ariko kandi twaraganiriye nk'abarongoye inzego zatuwe n'abenegihugu zerukira abenegihugu turabana cane ibibazo bihanze uno muryango wacu, injyane usanga ziri hagati y'ibihugu, inkurukizi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe, nico vy'ukuri kimbure twebwe nk'abatuwe n'abenegihugu twokora. Ariko na cane mu guhanahana ivyumviro twaresuye kandi turibukanya indimi zikoreshwa muri muno muryango wacu. Nk'uko mubizi abatanguje n'umuryango bavuga gucongereza, ariko hagiye hariyongera kindi bihugu, aho usanga nk'igihugu cy'iwacu, igihugu ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo bakoresha ikirimi c'igifaransa, ururimi rw'igifaransa, mugabo ugasanga mu bikorwa urwo rurimi ntirukoreshwa, ukasanga rero ni inzitizi. Ivyo biri mu byo by'ukuri twarabiye hamwe n'icokorwa kugira ngo nanone abanyamuryango dushobore kuvugana atanzitizi zijanye n'indimi zihari. Ikindi naco mwana shaka twarabiye hamwe kwari aho igihugu ca Kenya kigejeje mu kwakira inkino, kuko buri mwaka inama nshingamateka na nkenguzamateka arahurira mu gihugu kanaka, aho abashingamateka abakenguzamateka bahurira hamwe bagatunganya inkino. Uyu mwaka rero n'igihugu ca Kenya kiramukiwe kwakira inkino, aho rero twarabiye hamwe aho bageje kwitegura, kandi by'ukuri bageje kure, kuko inkino zitangura guhera itariki indwi gushika itariki 18 z'ukwezi kwa Kigarama. Rero baratubwiye aho by'ukuri bageje kwitegura, kandi integuro ni nziza. Ku ruhande rw'u Burundi narashoboye by'ukuri gushikiriza ikibazo mbona kiduhanze nk'umuryango, na cane ikibazo kijanye n'ibirarane ibihugu biheraniye by'intererano mu muryango, kuko amategeko agenga uno muryango le traité ivuga yuko intererano zigeza gutangwa mu mafaranga y'amadolari. Narashoboye kwereka abagenzanje yuko by'ukuri dukwiye kutabohwa n'iryo koresho ry'amadolari, na cane ko uyu muryango uri mu karere. Ni gute tubohwa n'amadolari kandi dushobora
kuvunja amarundi tukavunja amashiringi hanyuma ibikorwa by'umuryango bikabandanya neza atangorane. Naraberetse yuko atambo nimwe yotuma tuguma tuohwa n'amadeni y'ibirarane kandi dufise amafaranga dushobora kuyavunja mu mashiringi tugatanga izo ntererano gutyo ibikorwa by'umuryango bikabandanya. Ni icyumviro by'ukuri cyashigikiwe n'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka muri kano karere. Mbere by'ukuri bavuze ati by'ukuri uzanye icyumviro cyiza, ahubwo duhana igikorwa yuko tugiye gusaba abashikiranganji mu byo bajejwe harimo gukurikirana ibikorwa by'uno muryango yuko botegura neza bakagira integuro nziza hanyuma ijyanye n'ingene hoba guhindura mbere amanduma ya traité guhindura amategeko agenga uno muryango kugira ngo bashiremwo yuko amafaranga yacu yoza arakora mu gutanga intererano. Ibyo rero ku bwanje nibaza yuko ko hari inama yimirije y'abakuru b'ibihugu tuzosaba by'ukuri abashikiranganji bajejwe ku by'imigenderanire mu muryango wa EAC icyo kibazo bakige bagishikirize indongozi zacu hanyuma nabo bafate ingingo ibereye kugira ngo umuryango ubandanye ibikorwa byayo atanzitizi y'amadolari nk'uko tubibona. Aho nukuri ni ku rugendo rwo muri Kenya, ariko nomenyesha yuko ikindi twashoboye kuronka nashoboye kuvugana n'abagenzanje nibijyanye no gutunganya inkino, aho mu mwaka uza Burundi aribwo buzotunganya inkino. Ntabwo ati natwe turaramuka ko dutunganya inkino. Rero ico caremewe ni kuvuga yuko inkino mu mwaka uza zizotunganirizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bisha byumvikana yuko bamwe bafise bajejwe by'uburaro amahoteli niki bakwiye gutangura kwipanga kugira ngo nanone baze bakire izo nkino nakarusho ku gihugu cy'u Burundi kuko haza abantu benshi cyane bikagenda neza. Ico ni kimwe. Ikindi nashoboye kandi kuvugana abagenzanje kandi naco nyene bemeye nuko inama izokurikira izoba mu kwezi kwa 11 ihuza abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka nayo nyene izobera mu Burundi. Natwe tubakira navyo nyene baravyemeye. Ure mu mwaka uza turitegure kwakira ivyo bikorwa ko ari bibiri, kwakira inkino zihuza amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'uno muryango wa kano karere hamwe no kwakira abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'uno muryango y'ibihugu bigize uno muryango. Mu rugendo rwo mu Bushinwa twari tugiye twitavye by'ukuri ubutumire twahawe n'ishirahamwe risanzwe rirongoye ishirahamwe ry'Abashinwa rijejwe kunga ubucuti n'ibindi bisagara kw'isi yose. Barafise icivugo kivuga ngo iterambere kuri bose kazoza gasangiwe. Twari twigeze kubakira mu kwezi kwa gatandatu hanyuma baradutumira baciye mu buserukizi bw'igihugu cy'Ubushinwa ngaha mu Burundi nk'abamenyesha makuru ndazi mwarabikurikiranye. Rero twaritavye ubwo butumire na cyane ko musanzwe muzi imbere yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'Ubushinwa dufite n'imigenderanire y'ubucuti bukomeye cyane. Twaronse rakanya gushikiriza ijambo abari bitavye iyo nama uko bari bava mu bihugu byinshi ku isi nzima, aho twamenyesheje abari muri iyo nama ko mu Burundi tugiye imbere na nyine icyubahiro mu gihugu cyacu Burundi Jean Major Evariste Ndayishimiye abarundi twihaye ihangiro y'uko igihugu cyo bacifashe 2040 kaba giteye imbere 2060. Kambere rero akajye ko gutumirira abashoramara abagwiza tunga kuza kuraba ivyo bokorera mu Burundi. Naradandaje igihugu cy'u Burundi kuko niko kazi kiwanje.
ndarata ivyiza biri mu Burundi, ndarata amatungo dufise, haba mu butare, haba mu bya barukerarugendo, hanyuma ndabahamagarira yuko vy'ukuri boza kugira ngo bateze nabo barabe yuko hari ico boharonka. Ariko kandi narasabye yuko iyo ntara ya Yunnan sanzwe ari intara vy'ukuri itunze, ifise iterambere mu burimyi, nibwo batunze, barateye imbere vy'ukuri. Narasabye ko twogirana ubucuti njewe nabubwiye nti kuko ndavye ingene yo ingana ni nini, irimwo inshuro 14 igihugu cy'u Burundi. Musha mwumvikana yuko kubasaba ngo bagire ngo ubucuti na province imwe, nahabwe nabubwiye ati ahubwo ni ndazi ati nivyo bari musanzwe mukora, ati mugabo nagenda basaba mugende mwiyumvire iyindi ukundi kuntu mwo bikora, ati mwebwe muze mugire imigenderanire n'igihugu cyose cy'u Burundi. Kuvuga izi ntara zitanu tugiye kuzotunganya mu kwezi mu mwaka uza, muzoce mugira imigenderanire n'izo ntara zose ko ari zitanu. Reje nagiye nsabira intara zose ko ari zitanu, sinasabiye intara imwe. Oya, navuze nti ahubwo iyo ntara ya Yunnan nize igire imigenderanire n'intara zitanu tugiye kubamwo guhera mu mwaka uza. Rero naravuganye n'urongo iryo shirahamwe, kandi yaremeye yuko vy'ukuri bazobikorera ko. Nari kumwe na nyakubahwa asanzwe aserukira igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'Ubushinwa, namusabye yuko yokurikirana iyo dossier kugira ngo nanone hazobe mu mwaka uza kuraba ingene twotera iyindi ntambwe, habakaba gusinyanira amasezerano hagati y'intara ya Yunnan hamwe n'intara zose zitanu zigize igihugu cyacu Burundi. Nabona n'umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara, kuko bo bafise ingene batunganije intwaro zabo. Uyu mwubaha nawe twaraganiriye kugira ngo tubane dukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri, ariko na cyane cyane ndanamubwira ndamushikiriza aho abarundi dutangure kuri nyine icubahiro umukuru cyacu Burundi bahagaze kubijanye n'ingene babona ikibazo cy'Ubushinwa na Taiwan. Nkuko mubizi ni ingorane imaze igihe kirekire, ariko Uburundi kuri ico kibazo nuko Burundi duhagaze ko ari Ubushinwa bushize hamwe budashiyemwe ibice. Ibyo rero barabikengurutse. Twahavuye dufata tugenda gutembera hirya no hino turaba ibikorwa bitandukanye by'iterambere biriko birakogwa. Twaragendeye igigo cy'ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi, kuko ni gisagara by'ukuri novuga gikomeye cyane mu bintu by'uburimyi. Twaragendere kuraba ingene babigenza, turaraba ishirahamwe bafise giye gukira iyo ntara bijanye n'ivy'amasoko ntanganguvu hamwe n'andi mashirahamwe akomakomeye muri ico gisagara, mu mvo yo kuraba mbega niki natwe mu gihe by'ukuri hoba kunga ubwo bucuti, ni hehe by'ukuri twoshira inguvu ntibutubere ibibazo, tugakamisha ubwo budasa bwacu, tukubaka igihugu, tukumva ikiza imbere ya vyose nuko twitwa abarundi. Ico kikatubera umugozi utwunga gusumba ibindi byose tuba twarabwiwe, ibindi byose tuba twumva, mugabo tukumva tugashira ingufu zacu, ubwenge bwacu, amaboko yacu guhereza ikino gihugu citwa Uburundi kugira ngo tugikorere. Rero bubahwa, nivyo novuga nukuri nakuye muri izo ngendo ko ari zibiri, kandi nizere yuko abarundi na cyane cyane abo vyega nk'umushikiranganje ajejwe iby'akarere ka Yase mu nama izokurikira bahindure itegeko kugira ngo tutangure kuza turariha mu marundi amadolari dufise. Je narabwiye mu nkunde ndagisubire mu kino kintu
ko je narabwiye abo turi kumwe ndabwiye atoke sawa mubandanye mutwandika kayo madolari mushake mubandanye muze muri atwandika nayo tuzoba ko ntayo dufise kinabwiye ati rero muhitamo kimwe kumwe mutwandika kayo mafaranga canke rino tegeko ritugenga turihindure hanyuma dushiremo iyo flexibilité yuko amafaranga yacu mukurindire ko tugira l'union monétaire ya gukoresha ifaranga rimwe mukurindira ko tubishikako enda ni muze tube turakoresha amafaranga yacu kuko none jewe ngiye muri Tanzania eske je ndakeneye amadolari amarundi ndashobora kuyavunja bakama amashiringi nkagura ivyo nkeneye rero nibaza yuko ico ni ikintu gikomeye cyane nibaza by'ukuri abashikiranganje bacu bakwiye gutegura kandi ndazi yuko banyene icubahiro baturongoye muri bino bihugu nabo nyene bavyumva uko nyene gusa abashikiranganje bacu nibakora akazi kabo bategure dosiye nziza bayihereze abaturongoye hanyuma nabo bafata ingingo gutyo umuryango ushobore gutera imbere tutagiye muri izo nzitizi rero icyo ni ikintu by'ukuri novuga nti tugifashe bakagikorera ko uburundi kuba twungutse kuko urumva by'ukuri abarundi turafise kabo nimwaguma mudusaba amadolari dufise kugira ngo dushobore gutera imbere ndetse turiboha hanyuma twuguruke mu mitwe yacu twigire ku bandi ibyo byatunaniye hari abandi babishoboye twigire kuri bo natwe tubishobore gutyo dushobore gutera imbere murakoze Imana ibaheze. Radio Tere